Shalom shalom ku bakunzi ba Burundi Gospel TV, mwiriwe bwake bivanye naho muherereye no mu gihe muzobabira kino kiganiro. Hama nkuko bisanzwe tubazanira abatumire batandukanye, uno musi twaba twagendeye umuryango w'abakozi b'Imana. Reka tumuhe akanya yidondore. Shalom shalom, nitwa Florence Ihimbazwe. Yego. Ndi mama w'abana batatu. Hariho benshi batabizi ko navyaye. Yego. Ndi mama w'abana batatu, bameruka mfise abana babiri. Yego, ndi umudamu w'umupasteur, pasteur Masezerano Jean Claude. Yego. Nibaza ko ari ivyo. Yego, murakoze cyane. Aba twaba twabashimi yuko mwaduhaye iteka mukatwakira mu rugo rwanyu. Yego. Yego. Hama ikindi cya kabiri bavuga ati ngo ni mwonkwe. Ego, hamwe n'umunsi twaba twashimye kubarondera kugira ngo mutuyagire urugo muri rusange, mbega umugore canke umufasha yo kubaka urugo gute rururanye. Ya, ico nico tugiye kuyaga. Okay. Nibaza ko premièrement umugore kwanza we araruranye. Ego. Numugore aroranye kwanza kugira yubaka urugo rururanye uko ugenda icuri wewe nje igaragaza ibintu ugiyemo canke ivyo ugiye gukora. Ego. Rero utari ico kintu kugira ngo ukore ico kintu kibe heyisi kigire heyisite ntibikunda. Ego. Hari ibintu usanga biriko biragusoba canke bidakunda canke bikunanira. Ego. Mugabo iyo uri ico kintu ivyo bintu urashobora kubishobora. Ego. Rero kugira ngo umugore yubake urugo ruroranye ategezwa kwanza kuba azi ivyo agiyemo canke ivyo arimwo. Hari abaja kubimenya baramaze kwinjira mu rugo. Ego. N'abandi babimenya batarinjirayo kubera ko baronse home training barigishijwe. Ego. Yego. Hari ivyo wigishwa n'abavyeyi, hari ivyo ishengero rikwigisha. Ego. Hariho n'ivyo wigira mu rugo kuko nta muntu agenda azi vyose. Ego. Yego. Hariho rero abantu bavundurutse sibavuga ngo bavundurutse barambabarira bambabarire bumva biyumviye kuja mu rugo. Ego. Atana kimwe bigeze bigishwa batazi ngo kiyerma mu rugo habibiki ngiye gukora iki. Hama kandi kuba umugore aroranye ni uburi kumwe n'Imana. Ego. Hamwe hambavu n'ivyo wigishijwe ubu ufitaniye relation idasanzwe n'Imana. Kubera ko urugo ubisanzwe guhakwa n'Imana. Ego. Naho bavuga ngo abantu babiri nibo bubaka urugo rutagira Imana, ndababwirije ukuri nta mahoro kenshi ruba rufise. Ego. Usanga ibintu umwe wese ariko abikora uko yiyumvira. Mugabo hamwe n'Imana mpemu yera arabarongora kugira ngo mwubake urugo ruhimbara Imana. Kandi rukaca ruba urugo ruroranye. Muri Bibiliya turafise akarorero muri Proverbe 31 uri kurasoma ikintu citwa umugore. Ego. Uko akwiye kwifata nuko akwiye gukora ibintu ubisangayo. Ego. Vyose. Ego. Merci. Tutarashika hiyo, tutarinjira cyane dushike hiyo. Mbega ndashaka umbwire urugo niki en general, urugo twumvise urugo abantu bako badukurikana bumvise urugo. Urugo niki? Urugo ni ikintu kigize abantu babiri. Ego. Urugo n'abantu babiri bagiye hamwe kubera ko ari Imana yabahuje kugira ngo bashitse umugambi w'Imana hano kwisi. Ego. Kubera ko n'uburugo ni projet y'Imana. Wibuke ko Imana niyo yatanguje urugo muri Edeni. Ego. Bisigura ngo urugo ni projet y'Imana. Hama igashira ahantu abantu babiri kugira ngo bashitse umugambi w'Imana. Ubwa mbere gufasha Imana kurema. Ica kabiri kugira ngo bakore ico Imana yabaremeye ari babiri bari hamwe. Ego. Yeah. Niko no bivuga muri unovuga kuri mode spirituel. Kugira ngo bashitse ico Imana yabaremeye hano kwisi. Yabaremeye hano kwisi. Kuko umuntu wese arakeneye umuntu amufasha mu bintu arimo. Bisigura ngo Imana iguhaye umufasha n'umuntu aje kugira ngo agufashe muri projet ufise.
hariho projet ufise Imana yaguhamagariye gukora canke hari ivyo ushaka gukora urakeneye rero umufasha, umuntu aguhanura, umuntu agufata amaboko iyo vyanza kubwira ngo avance birakunda. Urumva agusengera iyo wacitse intege akubwira ati oya ntuhagarike birakunda. Bisigura ko n'abantu babiri umuntu wa gatatu harimo n'Imana. Yego. Mbega rero ndi ngaho nyene hakabazo ndonse. Mbega mu rugo kutubwiye ati ni n'abantu babiri. Ego n'abantu babiri baba bashaka gushika aho Imana yashatse kubashika. Birashoboka rero yuko bo bana batari mu mugambi w'Imana birabaho. Ego cyane. Hariho abantu bitoraniriza n'abantu batoranirizwa n'Imana. Yego. Bari ubwoko bubiri. Hariho umuntu ava yuko yinjira mu rugo afata umwanya wo kubaza Imana no gusenga. Imana ikamurongora ku muntu we. Bisigura ngo buri mugabo wese, buri kigabo cyose kirafise ikigore cacu. Avyumva. Hanyuma hari umuntu yagiye ku mavi arasaba Imana, Mana ndakwinginze muri ubu buzima ne kuko urugo n'ubuzima bwose nta gusubira inyuma. Uravyumva, ni hari hakwiye kubaho ama divorce. Kubera ko iyo ufashe umwanya ugasenga Imana ukabaza Imana, Imana irakwereka umuntu we mukwiranye uko yakuremeye umufasha mukwiranye. Bisigura ngo hari uwo mudakwiranye. Ego. Adamu mu itongo rya Edeni yararavye mu bikoko vyose abona ni bibiri. Araraba ico mubera umugore vyose ni bikoko. Mugabo umunsi umwe Imana yamusinziriza imukuramo Eva. Bisigura ngo hariho umuntu yavuye mu rubavu rwawe. Arahari ahantu. Mugabo kugira ngo umubone biragusaba gusenga, kubaza Imana, Imana ikakurongora. Kuko urashobora kuba uri uragenda cyangwa ushaka kuba ku rugo ugumuhura n'ibikoko. Ego. Ugahura n'ibikoko kandi winjiyemo biragutabagura. Bisigura ngo hari habafasha bafise forme y'ibikoko. Ubanye nawe ubuzima bwawe buca buhungabana. Uko wari kuravansa bica bihagarara. Ubuzima bwawe burononekara, amaproje yawe akononekara kuko ntaza kukubwira ngo biragenda neza, ntaza kukwemera ko musengana, ntaza kuguhanura. Abona ko ibintu byose ari sawa. Ugasanga no mukazaraje no kukononera kubera ko amajaruzi biki ibintu bitabipfuye nabi bitagira umutwe n'amaguru. Rero bisigura ngo biragusaba gufata umwanya wo gusenga, ugasengera umuntu muzubakana. Bisigura ngo hariho n'ingo rero zirahari batigeze bafata umwanya wo gusenga, kandi zongo kuva bubatse nuno munsi n'umuriro. Aho rero birakwereka neza yuko waritoranirije Imana ntiyarimo. Ego ntibisigura ko ico Imana yaguhaye kidashobora kononekara iyo ugifashe nabi. Kuko ikintu uronkeye ku masengesho ugikomereza mu masengesho. Rero ico Imana yaguhaye naco nyene, umugore Imana yaguhaye canke umugabo Imana yaguhaye umufashe nabi, ibintu birononekara bonabura amahoro mu rugo. Gushitsa umenya ubwenge bw'ingene ushobora gufata urugo rwawe no gufata neza uwo muntu Imana yaguhaye. Ego. Murakoze cyane. Tutarinjira mu vy'urugo, ureje kuvuga intambamye umuntu ahura nazo iyo Imana itabibayemo kugira ngo adeside uwo bazokubakana. Mbega umwigeme iyo bariko aradukurikirana ari mu bigero, mbega yohitamwo gute uwo bazokubakana? Abantu benshi barakunda kuvuga urumva urugo n'abantu babiri. Imana ntiza kukubakira, simwe mwera yubaka urugo, ubakwa n'abantu babiri. Mugabo harimo kwihenda kudasanzwe, kuko urugo ni ikintu cy'impemu. Ni ikintu kiri spirituel. Nimba ari ikintu ca mbere Satani yanka n'urugo, kuko abazi ko mugira mukora ubugombe bw'Imana. Kandi ukarongora neza, arabizi ko muramumena umutwe. Abashaka urongore nabi hama wononekare. Ego. Cyangwa urongogwe nabi wononekare. Nimba uri umukobwa, kwihitiramo, kurabisha amaso y'umubiri, kuraba intara n'ibindi bintu abantu baraba, ntivyubaka urugo. Ikintu conyene cubaka urugo, canke ukeneye umushinga nahe mwiza yubaha Imana,
agukunda azokubahisha azotuma wewe uko yagusanze uja ku rundi rugezo ni ku mavi. Yego. Ufata umwanya umusengere kugira ngo Imana ikuzanire umuntu we atari kabiri mwakubitanya amakofi. Yego. Atari kabiri ataha saa sita z'ijoro yabore waruzi ko akijijwe. Atari kabiri umusange mu gitanda c'uwundi mugore. Yego. Hamutangure kurira ngo urumva ngo Imana yaranye ngo Imana ngo kubera iki jewe Imana kubera ko uyu Imana so yamuguhaye. Waramwihaye urasima ari consequence. Yego. Yego. Ariko warafashe umwanya mwiza wo gusenga. Ndakubwirije kuri Imana nubwo yo guha ikintu c'igisare Imana iragicunya. Yego. Ari uri sure ko ari Imana yamuguhaye yakubwiye ati umugabo wawe nuyo nyene Imana iragufasha ihinduka giwe kuko nta muntu numwe ashobora guhindura umuntu. Ntugenda ku mugabo ngo nzomusengera ahinduke. Who are you? Imana itashoboye kumuhindura wo muhindura nkande. Imana atari yakurungitse genda hariya uya nuwo guhinduka azohinduka muri kumwe. Genda rero ni Imana igutumye. Muga atari Imana igutumye madame tekana kuko ubuzima bwawe uzokwamana ibikomere. Yego. Yeah. Murakoze cyane. Ya muko mutubwira ibintu bikomeye cyane. Mbega urugo rwiza rumeze gute? Urugo rwiza ruba rumeze gute? Urugo rwiza antuka urugo rwiza ni urugo rurimwo Imana premièrement. Urugo rufise Imana nka fondation. Ni urugo rwiza. Mu rugo rwiza muri urwo rugo rwiza ikintu cyose mukora mugikorera hamwe. Murasengera hamwe. Muraganira. Amaprojet yanyu murayapartager. Urabwira umushinga nawe wawe canke umugore wawe ukamubwira ati je gibe ibintu nkeneye gushikako. Yego. Hama kamenya ahera mu kugusengera no kugufasha. Apana kuvunduruka uzanye ibintu gacuja gukora ibintu no mubakanye ntavyazi. Rero urugo rwiza rugaragarira ngaho muri ivyo bintu. Murumvikana, murasengera hamwe, murahanurana, nimuhanurana mu bantu. Nimuterana amajambo mu bantu, wamubonye ko ikosa uramuridira mushike muhira kandi pole. Yego. Bitagiye mu induru. Murasenga, murumviriza Imana cyane, murigishanya kuvyo umwe wese atazi. Ibintu byose mubikorera hamwe. Yego. Ntavyo kuvuga ngo wowe urigunze ugiye gukora ibintu vyawe, umugore wawe ntabizi cyangwa umugabo wawe ntabizi, ejo biravuye mu induru, uraje kumubwira ati ibintu vyaparanganye, yamashavu ko yankariya, uraje kuyamutako kubera ko nta nivyo yizi, ariko yarabizi, aramenya ingena gusotena, aramenya ingena kubwira ati ivyihoze. Canke reka tubikurikirane twese turabingene iyo bija. Canke reka dutora umuturaha muri kumwe muri babiri. Yego. Murakoze cyane. Hama twinjiye mu rugo rero. N'uruhe ruhara umugore afise kugira ngo urugo rurame canke rube rwiza? Umugore uruhara rwiwe mu rugo. Umugore afise uruhara nk'ugwa mpwemu yera. Wow. N'umuhanuzi. Yego. N'umuhanuzi afise uruhara nk'ugwa mpwemu yera. Umugabo aremwe nk'uko Imana imeze. Bavyumva? Yego. Kujya kuntu bashaka icubahiro ntakene wundi muntu amuja hejuru ashaka ko ari we agaragara. Imana nayo ntikunda umuntu ayija hejuru abizi. Urumva bubatswe nk'uko Imana. Twebwe natwe Imana yaduhamagaye kumera nk'uko mpwemu yera ameze. Bisigura ngo twumviriza cyane mpwemu yera. Ico mpwemu yera tubwiye kuko turabafasha. Mpwemu yera n'umufasha. Yego. Dutegerezwa rero nimba dufise hole y'ubufasha twumviriza umufasha mukuru ni mpwemu yera. Ni watwigisha akatubwira ingene dukwiye kwifata mu rugo, ivyo dukwiye gukora, ingene dukwiye gutera intege aba bantu Imana yaduhaye. Umugore atumviriza mpwemu yera yumviriza insaku z'abandi. Iyo wumviriza mpwemu yera birakuraho kumviriza amajambo y'abantu kubera kumarana umwanya munini na mpwemu yera. Urugo rwawe bugubakiye ku Mana, niwe muhanuzi mpwemu yera wawe. Yego. Mushobora kunanigwa iyo mwumviriza cyane.
bisigura ngo uruhara rw'umugore utegerezwa guhimiriza umugabo wawe kwama ari imbere y'uhoraho. Mu kibanza yategerezwa kubamwo niyo umutwara niyo umujana. Umuhanuye nabi urabizi ko umugore ishatani ya mbere n'umugore akubereye ishetani uba mw'ipurugatori. Yego. Rero bidusaba zina mugore wese uzi kukijijwe umuhanuzi wawe wa mbere ni mpwemu yera. Ego uragira abahanuzi mugabo si abantu bose baguhanura neza, ni si bose bashaka ko urugo rwawe rwa avance. Mpwemu yera arakubwira ati ja kwanaka, arafise imfashanyo yawe akaguhuza n'umuntu we azotuma wubaka urugo rwawe neza rutubakiye ku matiku y'abantu bakubwira. Ego. Kuko umugabo arashaka kuba afise ikosiri ugaca ugenda hanze uribwiye ntuzi yaja kubishikana. Ariko iyo umugore yumviriza mpwemu yera, hore y'umugore wese mu rugo twumvirize mpwemu yera, hama mpwemu yera turongora gukora ibikorwa vyiza. Ego. Umugabo ico yahamagariwemo ategezwa kukibamwo kubera ko wamusunitse, kubera ko wamusengeye, kuko yacitse intege uramwankuraje. Uravyumva? Kuko twebwe abadamu hari ikintu Imana yadushizemo, turafise imitima ikomeye. Turakira ibintu vyose. Mugabo iyo hariho abagabo benshi badashobora kwakira ibintu byose bije mu nzira zabo, usanga bacitse intege, yumva yobiheba, yumva yofata amadecision atari meza, yumva yogwana. Wowe nk'umugore aha rero uca useruka. Mushinga naye dupfukame, solution iri ku mavi. Vyanse ku kazi dusenge, nta ratio iri kwiraboneka dusenge, canke ndagusengera mpaka mbonye ko catoye umurongo. Hori yanje nk'umugore nukubona ko uwo mugabo Imana yanzaniye ariko aravansa, ariko ashika mu c'Imana yamuremeye. Hoho nimba waragiriye amahirwe akakubwira ati nifuza gushika ngaya amaproje yanje, uyu niwe jewe ndafise ivyo ngomba kuzoshikako. Ivyo nivyo cuhagararako nk'umugore, ukamusengera, ukamwankuraja, wanabona n'inzira ukamubwira ati ngiyi inzira. Iyo niyo hore principale. Sukuza kuvyara, sukuza kwicara guteka, sukuza ivyo ni inshingano zisanzwe zo mu rugo utegezwa gukora. Mugabo icambere ni kubona ko umuntu Imana yaguhaye ariko arashika kure. Ego. Bibiliya ivuga ngo muri Proverbe, umugore wiwe amugirira ivyiza ntamugirira ibibi. Iyo umugabo yicaye mu bamenyekana mwikombe, arafise icubahiro imbere y'abakuru b'ibihugu. Bisigura ngo kubera umugore yarongoye uyu mugabo arubahitse. Ego. Umugore we aramwubahisha imbere y'abantu n'imbere y'abami. Turi ngaho nyene ariho abandi boba bazokwikena kiganiro canke bazokiraba, agaca avuga ati uyu mugore ariko arabivuga kubera yuko atazi abagabo babi ingene bameze. Hari abagabo b'ibikoko, hari abagabo naho usenga kirigura musengera umwifuriza ivyiza, ariko wewe amariasi akwereka canke ibikorwa kwereka bikaba bibi cane ku buryo biba bibi, urugo rukaba rubi. Ego, ivyo birahari. Ego. Mugabo wagwinjiyemo gutugo rugo pomyama nico kibazo cyanda kubaza. Yari Imana yakurungitse kubera ko umuntu wese arikorera umusaraba wiwe. Sinanse ko hariho n'abakijijwe baba babi. Ego. Barahari. Nico gituma mbwira zina mukobwa, si umugabo wese ategezwa kuba umugabo wawe. Ashaka senge mu ndimi, ashaka yikumbagaze, agendane Bibiliya mu kwa, ayishire ku mutwe, si avugishwe, akize ibimugaza urabapfuye. Si umugabo wese ategezwa kuba umugabo wawe. We ni kubera kijijwe. Hariho umuntu w'iwawe Imana yaguteguriye, afise ibintu wewe ushobora kwihanganira nka wewe. Ego. Simvuze ngo nabamarayika. Oya. Simvuze ko twese turafise amadefo twese. Ego. Nta muntu atagira defo. Uravyumva? Mugabo hariho defo ushobora kwihangana n'izindi udashoboye. Rero bica bisigura ngo Imana ikuzanira wa wundi afise vya bidefo ushoboye kwihanganira. Ivyo udashoboye kwihanganira uwo muntu yazanywe n'umugwanizi. Yazanywe n'umugwanizi kugira ngo aperturbe ubuzima bwawe, ntuzopfa ukoze ubugome bw'Imana, uzopfe wiganyira, uzopfa ukubititse, uzopfa ubabaye.
rero ngaho bigusaba kwisengera ugasaba Imana kwihangana. Mugabo sindakubwiye ngo uje gupfira mu rugo. Ibyo sindabyinjiramo cyane. Sindakubwiye ngo uje gupfira mu rugo nimba ubonye uhohotewe. Aya kuko hariho abantu benshi bava mu rugo bapfuye. Yego bakugwa muri ayo maganya ari uko bapfuye bagiye ku mpanda. Rero sindakubwiye ngo wemere gupfa. Saba Imana direction, usaba Imana ingene wovyikuramo canke ingene wobigenza. Imana n'umwizigiko. Hama mu gihe mububakanye canke mu rugo haje ibintu batumvikanyemo, nk'ikibazo c'ubukene kiraje, kiturumbuka, nk'ibindi bibazo byinshi biraje, mbega umugore ategerezwa kubyifatamwo gute muri ivyo bihe? Wow, aho rero ndaguhara akaruriro kiwanje. Twebwe tukigira mariage. Mu ntango usanga ibintu bimeze neza gato. Muri ko murigira imbere. Tuko turigira imbere twarakubititse. Hamwe umushinga nawe wanje adashobora kugura iyi mpuzu. Nama natanze iyi témoignage. Yarafise impuzu amapantaro atabutse hagati y'amaguru. Uravyumva? Turayashira ku biraka. Urumva impuzu itabutse urayita. Muga twagiye kuzishisha ku biraka kugira ngo aronke ico yambara. Bisigura ngo tugiye no mu rubanza. Nagira gutya Messi wibuke gufatanya amaguru. Nibicare nkuko abagabo bicara. Ivyo ni bihe twaciyemo. Twaraciye mu bihe adashobora no kuronka irasyo. Twaraciye mu bihe amahera yo kurihinza mugora. Mugabo ikintu jewe nk'umugore nakazi nari mfise. Amafaranga yakorera amafaranga yakorera ari make cyane ateye ubwo atashobora no kurihinza. Uravyumva? Jewe naricaye ahantu. Jewe nka jewe. Ndivaliwa. Jewe nkontribia iki muri no rugo. Okay. Ego ndakoresha ingano zanje nk'umugore gukoropa akoze ivyombo ivyo akosa akazi. Akosa akazi no muhira narabikora nishingano z'umukobwa. Niyuviye none jewe uyu muhungu ni namuraza kumujya musonga ninjiza ngahe. Ndateka ubwenge ndiyumvira ninjiza amafaranga ngahe muri no rugo. Samuka okay. Rero ntibikwiriye ko no mubuza amahoro. Habuze iki, nkeneye kwambara, nkeneye kwisiga, nkeneye ibi nkuko abandi bagore bifata. Gahoro gahoro. Haragize igihe yumva umenga yotinya no gutaha kuko atarasi afise. Mugabe igihe cyose avuye mu rugo narapfukama imbere y'igitanda. Nkabwira Imana ndakwinginze ahure n'igitangaza ciwe. Ahure n'umugisha, muhindurira ubuzima, muhindurira akazi. Uravyumva? Kandi ashitse mu rugo yabuze akandaba mu maso nkabona nyene ko yiyakiza naramwicarika. Nabwo ati Monsieur, jewe nta faranga ndiko ndegeza muri no rugo. Rero wabuze taha utashe mu rugo rwawe. Nikizobuza kwitwa umugabo kubera kutazanye irasyo. Kubera utangura igitenge gishasha, kubera utangura impuzu nikikubuza kwitwa umugabo. Uyo n'umuntu rero yatahuye aramenya ngo ubu buzima narabwemeye. Twavuze ngo mu bihe byose tuzobana. Bisigura ngo uri umugore nta droit ufise yo kuroza umugabo wawe kujya musonga ngo ntiyazanye amafaranga, ntiyakuguriye impuzu. Manzi uraba uburyo afise yinjiza amafaranga ngahe. Yinjiza amahera ngahe kugira ngo ugombe kwifata nkuko nakayifata. Urumva turagira ukuntu ngo ngiye muri aba bagenzi banje baca bambona ko nambaye impuzu ciriri. I don't care. Jewe nambara urugezo ndiko. Bashake bavuge ko nambara nabi nibimbuza amahoro. I don't care. Ambarira urugezo uriko. Rira urugezo uriko. Simanya wose muguba muri ko murasohoka mu kabari. Mugaca mushika mukagogwa n'amafaranga yo kugaburira abana canke yo kurihinzo. Imana yabahaye umugisha mwawufashe nabi.
kubera ko mushaka kwerekana ko namwe hari urugezo mugezeko. Yeah. Rero ubukene ntibwotuma umugore n'umugabo bafatana mu mashati. Nimba kubwiza ukuri akubwira ati nta mafaranga n'ukuri ahari, akaza kurura kabona arapagasa yirirwa kuzubayirwa mwibarabara, so ati nta nakaza afise n'ibiraka. Ego. Babarira uwo mugabo di. Ahubwo fata umwanya umusengere. Mwankuraje. Nawe rondera utuntu udendekeranye ufatanye. Hama Imana ihezagira ibikorwa vy'intoke zanyu muri babiri. Muronse igihumbi mukirire mu mahoro. Muronse ikaranga, narigeze kugikaranga mfise inda. Nari zirarira. Narigeze kurarira ubuyi mfise inda. Sinapfuye. Kandi natwagumanye umunezero mu rugo. Nta kintu na kimwe catubujije umunezero. Bisigura ngo bindi navuga ubwa mbere, umviriza Imana cyane kuri ko kumviriza ingene abantu bakubwira ko wambara nabi, umugabo wagufashe nabi, nagufashe nabi, nigo rugeza ariko. Ego. Murakoze cyane. Ndibaza yuko benshi bazofashwa. Hama turi ngaho nyene turakubona, turatubabona ibikorwa mukora, umva wa mufufu twari tuzi kera twese. Nubu narahagarika igikorwa c'Imana. Hariho abandi bigeme benshi usanga barakorera Imana mu bwigeme bwabo, bakorera Imana bitanga, ariko bagiye mu rugo ugasanga biciye bihera. Ntidusubiye kandi kumubona. Mbega wewe byagenze gute kugira ngo ugume mu gikorwa? Je novuga ngo bibasha vyagenze gute n'Imana. Ego. Nta ruhara rurerure nabishizemo Imana. Ariko narabisabye Imana ndi nkumi. Ntuzompa umuntu ankura mu bugombe bwawe. Ntuzompa umuntu ahagarika umugambi wawe ku buzima bwanje. Canke yica urubuto washize muri jewe. Yego. Kuko nari niyizi uwo ndiwe, umaze gutahura uriwe, so umugabo wese ujako. Hariho Isaka wawe hariya azogufasha gushika ku bugombe bw'Imana. Yego. Ndumufasha, naje kumufasha. Mugabo nawe nyene yaratahuye ko hari ibanga Imana yashize muri jewe, ariko arariduza ararishigikira. N'umuntu atanyemerera ko nicara, ntariko ndakora. Ntariko ndakora ico Imana yampamagariye. Rero nta nguvu nabishizemo, narafashijwe n'Imana. Hama kandi hariho n'ababasunika bakagira ubunebwe, akitwaza umwana, akitwaza akazi, hari ibikorwa vyinshi, reka nicare ndabihevye. Yahora aririmba arabihevye, yahora avuga ubutumwa arabihevye, yahora asenga arabihevye. Kubera iki? N'umunebwe. Yabishizemo n'ubunebwe. Hama nta n'umwanya bihaho kubisengera, nta n'umwanya umva ntashaka ibintu bimugora, arareza amaboko yicaye ngaho. Uravyumva? Mana yanje, je sinumva ko no kwicara ntariko ndakora ikintu kimpa amahoro. Ndakunda kuririmba. Niki gihe nari mu bihe byo kuvyara ngo bambwira umugabo ndakumbuye kuririmbaga Mana. Akambwira ati tekana vuba urasubira. Bisigura ngo yarambonanye umwete. Hama umwete muri jewe, iryo tara yabonye muri jewe ntashaka kurizima. None we yakubonanye iki kugira ngo atume iryo tara ryawe ritazima? Ego. Rega nawe urabishiramo uruhara. Mugabo hariho n'abandi barongo abagabo babo barababuza. Uko avuga ati uyu mugore kandi n'abakozi b'Imana, uyu mugore habwo no mureka yogira icubahiro kundusha, agomba kubita usubire hasi. Ntunagaragare. Ego. Sinkeneye nije mboneka nk'umugabo. Nabandi akubwira ati ivyo nivyi wawe jana hariya, nivyo kuja muguma muyerera gusa. Uravyumva? Ntabitahure. Bisigura ngo warongowe n'umuntu adatahura ivyo urimo, natahura umuhamagaro wawe. Rero uca usanga byose birapfuye. Aho nyene niyo nari ngomba nshike. Mu gihe rero umugabo adashigikiye umuhamagaro canke adashigikiye ingabire Imana yashize muri wewe, akayizimya, wowe nk'umugore uco vyifatamwe gute? Senga. Nta indi solution ko n'ubagomba guforsa muragwana. Ushaka guforsa muragwana, ntimuronka amahoro muguma mukubitana. Ego. Muguma mu manza, nta indi solution, senga.
iyo niyo solution. nta yindi iriho uko Imana niyo ishobora kuvugana n'ujya mugabo. Senga Imana ivugane n'umugabo wawe atahura icyo Imana yaguhamagariye. Nta kindi. Muja guhamagara abantu muja mubijanyemo abantu benshi bica bibinduru. Birononekana kurusha. Ikintu ca mbere senga papa wo mwibanga umwe atuwuza ubwira byose nukuri arakumva. Ari uwo guhinduka arahinduka atari uwo guhinduka. Yego. Murakoze cyane. Mu gusozera ikiganiro ndashaka umbwire utubwire mbega ariho ingeso z'umugore yokora mu rugo zigatuma urugo gononekara. Tubwire izo ngeso zimwe uvuga ati aha urugo goca rusambuka. Urazi kandi kenshi urugo ntirusamburwa n'ibintu binini. Utuntu duto. Hariho suforme y'abantu mbega nuvuga ngo ni batatu. Hariho umukobwa yagiye mu rugo kubera ko atagiye kubaka yahunze iwabo. Yahunze iwabo ingene bamukontorora ntiyashimye gukontororwa ntiyashimye kubwirwa ngo utaha amasahaya ntiyashimye kubwirwa ngo utegezo gusahura uruhusha ugiye. Zivuga ati mbese nigire ku mugabo ho nzokwisanzura yibaza ko ari mu mwidegemvyo nzotaha ngaruka uko nshatse uravyumva. Uyo n'umuntu wa mbere. Uyo nimba atigeze yigishwa ico kintu ngo akihebe ava yuko yinjira mu rugo azokwama bikora. Kandi urwo rugo ruzozamburwa nawe n'amaboko yiwe personnel. Umugore w'ubwege yubaka urugo w'ikijuja rusamburisha ayiwe maboko. Wowe ushaka wagiye mu rugo kubera ushaka umwidegemvyo mugabo mu rugo nta mwidegemvyo uhari. Umenya ko uri umugore urasaba uruhusha usohotse. Urasaba uruhusha mu bintu vyose uramenyesha umugabo wawe nyene kandi niyanka ntahuja. Hari rero umugabo ubwiye oya ugaca wigira ingare ugaca ugenda izo ningeso zisambura urugo. Si utuntu si ibintu binini utuntu duto duto. Yego. Ingeso umugore akaja kuba ingare mu rugo. Waronka udufaranga duke ukadutuki ukazanira rasiyo muhira usumye rimwe ukayatukira umugabo. Iyo ningeso ya mbere ituma umugabo umutima wiwe ukuvako mukabana n'umuntu umutima wagiye kera. Umugabo yaragiye kera nta mutima kigufiseko nta rukundo kigufise wowe kaguma wibaza ndafise umugabo turakundanye kumbe umutima we wagiye kera. Kubera ko arabona utugeso zawe yanka gusa kugira divorce. Naho divorce yo mu mpemu yaraheze mu mutima we yaramaze ku divorce. Uguma wishigikiye gusa avyumva. Ugasanga umugabo aravuga nawe ukavuga muri shurana. Nonewe ntoge umva usigaye nikitwi carakuze nk'umugabo uramuca hejuru avyumva. Nta kintu kibabaza umugabo yakubwiye oya ukishiriraho ego. Yahubwiye ntuve ngaho madame icara hasi ukeneye amahoro ni wiyiha. None nutagenda iyo ugomba kuja uraza ku hari akanyama kavako. Oya icara hamutekana. Nimba ari ibintu vyingira kamaro icara hasi mu biganire ko bimwumvishe ko ari ngira kamaro ukebe ukudakasha hama nawe heza vyumve hama kure kure. Yego. Ugasanga umugore yirirwa arayerera Bujumbura yose kira plage kira kabare ari mu bagenzi hiyo. Jewe rero kweri jewe abantu baze bambabarira abantu jewe n'ivyaro w'imarse nta mwanya mfise. Ntari ku kazi ndi muhira ibintu byo guma ndiko ndayerera ngo ni kubera hari abagabo badakunda abagore bayerera. Araguhaye impuzu mu mesurire madame aratashe za mpuzu ziri ngaho ngo wavyibagena nta kazi ufise uri muhira uri ku telefone ngo navyibagi. Like serious. Wibagiye kwinzi cafuye uyikorope. Wibakiye ko icumba cawe kimeze nabi ugipange. Hari abagore ivyumba vyabo bisaswa n'abakozi. Bikoropwa n'abakozi. Mbega umukozi yinjira mu cumba wa gute? Ni icumba c'abantu babiri. Nta muntu n'umwe akwiye kwinjirayo. Ni wowe n'umugore.
n'uwinjirayo n'umwana wavyaye. Yego. Bavyumva? Uto n'utuntu twinshi tusambura ingo. Ubundi munsi uzosanga umugabo yuriye umuyaye kubera ko niwe yitwararika ivy'urugo rwawe waruhebeye umuyaye. Aca arakukubakira. Ari ingo nyinshi zubatswe n'abayaya. Kubera ko abagore ntaco biha ntaco baha amaboko. Ni wa wundi yirirwa muhira riraza umugabo we wasigirasyo amusiga aryamye agaruka aryamye. Atagiye kuyerera araryamye. Abo bantu barahari. Utagira akazi. Fata urugo rwawe neza, fata inzu yawe neza. Byuka kare, koropa, tegura abana, tegura umugabo wawe, mutegurira impunzu, mumesuri, ibintu byose ubishira ku murongo. Simaka kubwira ati kora iki madame. None kubera iki ata inzi cafuye kubera iki? None vyavre aje kurondera amahera wowe uri muhira nta nakazi ufise. Agaruke yongera kubwira ati kora iki madame urazi ivyo wanje gukora. Ingo nyinshi uzokumva zasambutse n'uburofa bapfuye. N'uburofa bapfuye. Eko. Yeah. Uvuze ingeso nyinshi. Uvuze ingeso nyinshi kandi dukunze kumva mu babanyi mu ngo. Hariho n'iz'ubusambanyi zozo hoho na Bibiliya kwemerera tumufasha asambana. Itahira igire. Ego. Iyo cyo kuvuga cyane nico abagore benshi bafise. Nico abagore benshi bafise avuga ati kwereka yavuga nanje mpore. Ayongaya acabona kumenga kandi ugasanga wicaye mu ikundi ry'abandi bagore bagenza aho byati ya naje umugabo wanje yongaya gute naho gacugenda yacu bicarana n'abagore cyane icarana n'Imana gose kurusha kwicarana n'abandi bagore bagenza abo. Uri hariya nta kindi bakwigisha kandi iyo abagore bicaranye ndumugore ndabizi nibavuga ati we ndabizi bavuga ingo umugabo wanje afashe uko umugabo wanje afashe uko umugabo wanje afashe uko hama umwe w'ingara ahubwo ati ye jewe ivyo yobimbwira ahubwo umusazi uremera ko akubwira ivyo uremera ko agukorera ivyo amwereke ko wavyawe na naka wemere kumwereke ko uva mu ntariyi uravyumva ngacu usanga ugiye gupratika uburofa baguhaye ugiye konona urugo rwawe. Ego yacu bicarana n'abantu basambura yacu bicarana n'abantu bataco bakungura icarana n'Imana ubuzi wo mwicarana afise akamaro icarana n'Imana. Ego soma Bibiliya senga icarana n'abana bawe ubaka urugo rwawe igumire mu nzu. Setu murakoze cyane. Murakoze cyane. Hama mu gusozera ikiganiro cyacu naho ntashaka yuko gihera. Tuzogira parti ya kabiri. Ego ndashaka umutanga impanuro ku bagore bari mu ngo. Ku bagore bari mu ngo, abagore b'abakozi b'Imana n'abagore bubatse Kristo mu ngo. Impanuro jewe impanuro noha umugore yubatse Kristo nta impanuro iruta izindi impanuro zose. Gwiza amasengesho, gwiza kubonana n'Imana, gwiza kunyegera atari kwihisha abantu mugabo kunyegera. Iyo unyegeye ukaba unyegeye mu Mana kubera ko ivyo biragufasha kubaka. Jewe ndashaka kukubwira ingene ukubaka mugaya n'ama experience yiwanje aya n'amajambo ya fofu samajambo utegerezwa kuja kubakirako. Nimba hari umwigisha mwiza w'urugo ni Mpembuye. Arakwigisha gusuka amazi mu kanwa ukanuma, arakwigisha ingene utaduza ijwi, arakwigisha ingene utamuri ko mukare kukabandi bantu ugafata ibiguha amahoro, ibintu bituma wewe uba nka wewe nk'uw'Imana yakuremeye kuba, bigatuma uba ico kintu. Bisigura ngo gwiza amasengesho ko mu masengesho Imana iraguha abagenzi bukuri. Isengesho rya mbere je nkunda gusenga Mana umuntu wese atari we mu buzima bwanje yazanwe n'umugwanizi mwiguze kure munkurireho sindamukeneye. Imana iduhuze n'abantu bo dushobora kwicarana nk'abagore tukavuga amaproje, tukavuga iki Imana iri kiravuga mu ngo zacu kugira ngo duterane intege, twigishanye,
uko nta kindi kintu twakwiye kwicara nk'abagore nituvuge nakayambaye gutya nakavyamunaniye nakabimeze gutya ariko twicare tuvuge ngo ndafise solution sha Imana yambwiye ndakubwira iki nagusengeye cyangwa ukaza ukavuga ati jewe ndakeneye ifashanyo y'amase tukicara tugagusenga abantu nk'abo nibukeneye mwicara mugasengera hamwe mwicara mukabwirana amaproje mbega ni nkozi proje yo marira iki mu rugo bavyumva atari kuguma ndiko ndazenguruka ngira patrouille narumu polisi cyangwa umusirikare bavyumva yego impanuro ni guma mu kibanza cawe menya kwanza icuri menya ikibanza cawe menya umuntu Imana yaguhaye umuha agaciro gakwiriye umusengere umugabo wawe azokubahika kubera ko wamwubashe kandi wamwubahishije yego hama ibintu vyawe vyo mu rugo nibikenewe ko ubibwira undi muntu premier mabibwire Yesu hama Yesu ni yashaka ko ubibwira undi muntu arakurongora ajya kwana karafise ifashanyo yawe vyiwawe ni vyiwawe vy'urugo ni babiri nta muntu wa gatatu akenewe atari mpemu yera nimba wararongowe ukakubita swata saba Imana guha ubwenge bw'ingene wifata muri urwo rugo nimba hari amadefo menshi wiyiziko biragoye no kumenya ko ufise amadefo nani ara n'umuntu hanura naswe no kukuvugisha kandi yakoze ikosa vyavre akagira akanyarigabo akigira nk'umugabo ari umugore bisigura ngo umuntu hanurwa umuntu ubona ko wakoze ikosa amusabe pardon umuntu ahinduka ashaka guhinduka umuntu ashaka gufata urugo rwiwe mu maboko ntarurekera abandi bantu ngo bamubakire umuntu ambazwa ibintu vyose vyo burugiwe kuko umugore ni wabazwa urugo menya gukontrola urugo rwawe menya gufata guha agaciro umuntu ubasha kuko umuwundi munsi uzomusanga ari kumwe n'uwundi muntu yacu sunikira umugabo wa mu maboko y'undi mugore menya gufata uwo mugabo neza yego ibintu vyo kwikekana wikeka shira ku ruhande ja kumbavi kuko naho mwikeka agiye kubikora ntumuhindura wamwirukanye kera aratinda akagenda kumwirukana so kumubwira agenda kumwirukana n'ibikorwa uri kuramukorera mu maso yiwabona kandi adashoboye kwihanganira vya bindi aho yamakubwira ati je ibintu sindabikunda ugaca wingira gangari umuntu ashaka guhinduka umuntu ashaka gukora ibintu neza umuntu ashaka amahoro yego umuntu ashaka Imana uko Imana niyo ituma ibintu byo nitwubaka kubera dufise ubwenge nitwubaka kubera ko tuzi twigishijwe cyane twubaka kubera Imana nidufasha kubaka neza yego manya soma Bibiliya twigisha kubaka eko amasengesho aratwigisha kuko gusenga usanga wagize communication n'Imana hama Imana ikakurongora ego murakoze cyane murakoze cyane kajambo kanyuma turadutanga ukagira ico uvuze ariko tutaragashikako ujije kutubwira amajambo meza kandi akomeye cyane bazi muri societe kenshi aba victime barabagore kenshi bakunda kubona yuko abagabo ari bo bibikoko ari bo bafata n'abagore niko societe yerekana ariko meje gutahura yuko hariho n'abagore babi mu rugo sinase ko hari abagabo babi mu rugo hari abagabo batigishijwe uko twigisha abagore harakwiye guseruka abagabo bigisha abagabo bagenzi babo yego hari abagabo baje mu rugo batazi ivyo bagiyemo bagenda bakiri abahungu mu mutwe atari umugabo mu mutwe a boy not a man agumana vya vyiyumviro vy'igisore yego ntiyigishijwe wamenye ingene afata umugore barahari na benshi kandi no mu bakizwa bari bakijijwe mugabo hariho n'abagore n'abagore aribo bishingo zabo yego si kuvuga ngo n'abagore gusa bari victime n'abagabo hariho abari victime kubera ingo nuko babura aho bavugira yego mwakoze cyane mwakoze cyane reka
utaka jambo kanyuma mu gusozera ikiganiro cacu akushaka. Hama kimwe gusa ndabashimiye cyane ingene mwanyumviyeko. Yego namwe murakoze. Si kubera ko nzi kuvuga. Si kubera ko nzi kwigisha hariho benshi babizi. Ariko Imana ikabashira ku mutima wanyu kugira ngo munyumvireko vuga ati uyu muntu hari ikintu yofasha yovuga. Ndabishimye cyane. Imana ibahezagire ku bw'ivyo. Amen. Ndashima Imana ko n'Imana yabikunze kandi nitanga ubwenge. Ego murakoze. Ego namwe murakoze kutwakira. Ego naho tutabonye umutware. Umutware ari ku kazi. Ego ngira nitwagaruka tuzohamusanga. Ego muramutse. Ego ego hama turabashimiye ko mwatwakiriye. Ndibaza yuko n'undi munsi nitwabakenera tuzobaronka. Karibu cyane. Ego ka dushimire na bakunzi ba Burundi Gospel TV. Imana ibandanye bahezagira. Shalom shalom.